Nelinati n'umufana wanje. Nelinati N'umufana wanje. ko bivuga buke none. Si ndabivuge gute? Ndabivuge Nelinati mu cyongereza. Nelinati She's my fan. kuva yaye. Kubatabizi. Bona umu content creator. Nanje n'umu content creator. N'umufana kuva yaye. N'umufana wanje kuva acinjira muri game. Ni kuvuga wewe ni bo tekereje canka akora ikintu mu bushishoze ico ntibakwiye kugiha umwanya ahubwo nibamanze barabe ubucuti bari bafitaniye n'ibikorwa bari bafitaniye kwanza bace baraba rero n'ikintu cagiye kirongerezamwo intuzeya imbaraga kugira ngo batandukane akenshi uza gusanga Fernando hari ibintu aza gufata decision wenyene mu gihazi yuko intuzeya Melanine bari kumwe nk'umugwi wa We Love Music rero izo decision aza gufata nijo usanga menga ariko aramukumira mugenzi wiwe mu gihe nawe afise ico yobivuga ko kwera ko ibintu bisangiwe na babiri decision ifatwa na babiri nyene ya 2020 basohora ijya EP Broke But Famous yari EP indirimbo zine barose deal yo kuri Afrochart ijya EP ishaka kudandarizwa kuri Afrochart ku mafaranga kandi atari makeya nibaze yuko bamaze kuzishira kuri YouTube ayo mafaranga bo kora nk'imyaka atari banga yo mahera yarangaye bo ayo mafaranga ko atari make atari banga ayo mafaranga yarangaye bo novuga yuko muri Afrochart yo baguhaye ntuze ya iyo baguhaye contrat yo kudandarizaho EP yawe canke album iba ari contrat y'indwi zibiri ucisha ko kuri Afrochart des semaines iziheze ucuja kudandariza ku zindi platform bo nibaza yuko 12 million ntabwo yari amafaranga make ya muri des semaines yego ni kuvuga 12 million niyo yatanzwe n'urubuga Afrochart kugira ngo badandaze indirimbo za y'indirimbo zine yego bahabwa 12 million hanyuma biza kugenda bo nyuma je narahabaye ayo masezerano ari karabera barasezerana avuga ati amafaranga rero tuza gusinyiranira saa 10 muze kuza muzanye contrat hama dusinyiranire tubahe EP namwe muduha amafaranga hama des semaines tuvaneko isaha 10 barondegwa nari impari kuri telefone Fernando ati turi mu kiganiro kwa Landry niyo twavayo turacha duhurira hajya twavuganiye ahari aha kuri Paulina kugira tusinyiranire izo saha 10 zigeze z'umugoroba indirimbo ya mbere yarigeze kuri YouTube shasha itagira n'umusubscriber numwe YouTube ya Fernando ya YouTube ya We Love Music ubwa mbere kwa tubazi kuri We Love Music account zabo zari ziri mu minwe ya DB Music ya Dobright ico gihe rero kubera bari mu bintu vy'imburano bace batanguza urubuga rushasha We Love Music abariho EP kijya urumvugo ruhombo ariko mu nyuma twaje kumenya yuko decision yo kugira ngo ntibatange izo ndirimbo muri Afrochart yagiye kuva kwa DJ Fernando ego hanyuma imaze kuja kuri YouTube urumva ntabwo bikunda yuko Afrochart iza kugura ikintu kiri ku zindi platform that's why itanga iyo avance kugira ngo zitangurire kuri Afrochart hama indwi zibiri ziheze ujane ku zindi platform yego zamaze kugera ku ndi rubuga Afrochart ntabwo igura yego wavuze yuko ngo warose amakuru ngo yuko wari Fernando yaba yaratumye iyo EP ija kuri YouTube shasha We Love Music nikiye temeza yuko decision nkuko wabivuze yaba yavuye kuri Fernando mu gihe yagiye kuri YouTube shasha izina ryanditse ko We Love Music ariyo team yaba ari babiri decision uko byamenyekanye nuko mu nyuma uwo bariko bakomenikana na DJ Fernando bo baravugana cyane amubwira bro twavyumviriye ko yavuga mu mazina yuko ari babiri twavyumviriye ko dusanga nyene ntabwo bikunda rindira turindire turabe yuko ibi vyimburano vyova mu nyuma ariko ntuzamera niwe yavuga yuko nta vyazi ntaca biziko ntaca biziko urumva Melanine yategereje yuko saa 10 zigera ze gusinyira umufungo arabura ahubwo nawe ukuvuga yatangaye mu bandi nawe yatangaye mu bandi
sasa wowe ushatse kuvuga yuko ikintu cyasambuye We Love Music ari bo ikintu nyamukuru navuze icyambere ama decision nije Fernando aza Fernando ari bafata ama decision nuvuga aritanganiza yishira imbere muri vyose nikabizi ashaka kuza arafata decision mu gihe mugenzi we atabizi urumva ikintu cyose abari we aseruka urumva bo ikindi kintu cyabaye ku modoka uribuka imodoka barose Radio or this is Lloyd TV in the place. You know what it is. I guess and Mr. Radio ndabwati I'm back again. Ndabwati nagaserero hamda kubwira byinshi muri entertainment hamda kuzanira abahitmeka kuri micro ya Lloyd TV. Where is the gentleman? Kora like na comment kugira ngo uzurabona professional interview uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumwe na zombie cameraman ni watuma image uyibona imeze fresh sana ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. By the way ndakibuze neza ko cyo kumva kuri micro Ishobo Radio so promoter bose mu gihugu ata papa na mwana kugira beho umwana habanza kuba papa mbega wewe wari kubaho ata papa eka ni byari gushoboka you know what it is Ishobo Radio zombie wagwan agise uno munsi no bwaneza yuko ndi kumwe n'umwe mu bantu ndamuvuge gute basha bro welcome brother on the mic man. Yeah, thank you so much. Ko fresh sana bro. Ndashima kabisa. Meze bon. Wagwa. Yeah, cyane kabisa. Bamwita gute musaza? Nitwa Amos Kelly the one on in town. Abeshi banzi nk'umu journalist nyene kera kuri RFM, banzi nk'umu promoter ku ma TV online atandukanye. Nyuma y'igihe gito ntari mu karere ubonagaruse kandi ku rubuga. Igihe gito wari umaze utari den ngaha mu karere bisigura ko wari uri heme ndafise ibintu byinshi mbadi ko nyene ndakoreramo ndi mu director kandi ni mu graphic designer iyo kenshi ntaba ndiko ndaboneka cyane ku rubuga hari ibikorwa nk'ivyo mba ndiko ndakora ngaha nyene mu karere yego kabisa ariko arakanavuze ngo Amos Kelly ngo the one on in town man. Ako kantu rero karenga ko gasobanuye iki me hari abantu baza kutwumva then nk'abantu batazi icyongereza bazi nyene kirundi cyonyene bataza gutahura ako kantu the one ibintu ngabe n'ibyo me gasobanura iki bono kuvuga iyo tuvuze the one on in town bitandukanye na the one only in town biratandukanye cyane niyo mpamvu nabikubajije bamabibaza ngo ni the one only in town oya ni the one known in town umwe azwi mu gisagara ego the hitmaker atari wa mabiti nababwiye yuko ndabazanira update news ndibaza mwavyumvise uno munsi ndi kumwe na Kelly nkuko mwavyumvise by the way yakubwiye abamuzi benshi baramuzi kuri LFM hari abamuzi ku ma TV online agiye atandukanye hari abamuzi muri showbiz ya music hari abamuzi muri industry ya +257 by the way icyatuma ndamuhamagara nanje numwe mu bantu azi byinshi kubijanye n'umuziki by the way ntaririmba ariko azi byinshi kubijanye n'umuziki w'u Burundi ariko mbere ko tubijako ndashaka tubanze tuyage ku ruhande rwiwe musaza musi wagenze gute brother umusi umeze fresh naramutse ndirigwa ibintu byose kabisa biri kuri gahunda y'Uwiteka yego cyane iyo umusi uvuga ko wagenze nabi kuri Kelly haba habuze umusi kuvuga yuko wagenze nabi kuri jewe muri cyo gihe mba mbona yuko jewe canke abankikuje batamerewe neza ico gihe umusi ntubumeze neza kabisa ariko iyo mbonye inshuti n'abagenzi abankikuje bose banezerewe mbabona yuko byose ari amavuta gisigaye gusa nyene nuko ca turenza ko ryasengesho rya dawe wa twese uri mwijuru hama ibindi kacisigara ivyitwararika ko sinibaza koze gusenga msa abahungu bazi gusenga mwino misi ngo ni bake sinibaza ko uzi gusenga hariho benshi nyene twagumanye cyangwa uri muri babanga avuga gusa ati oya tubayeho mu kwizera ariko kandi nyene n'ibikorwa nyene tukaca tubishira mu ngiro harakantu dusubima gato bavuze ati nari maze igihe ntari ngaha then warushatse kuvuga ko wahorahe musaza bo so kuvuga yuko nari nyuma y'igihugu nari ngaha nyene hagati mu ntara ndi mu bintu by'amatonage y'amafilme ya n'indirimbo nyene z'abasani ego
indirimbo z'abande amafilme y'abande Bono vuga yuko hariho imigwi mishasha ya filme nariko ndakorera filme ngaha hagati mu ntara nk'ibubanza hariho imigwi ishika kuri 3 yakoze amafilme hariho n'abasani bashika kuri 2 nakora imiziki bo mu ntara nyene ya Bubanza aho nari maze imisi ndiko ndarangurira ivyo bikorwa ego wagwan gwe zombi Agese nakubwiye ati arazi vyinshi kuri Buja Flavor arazi vyinshi muri industry ya 257 muri no muziki wo mu gisagara cacu ca Bujumbura vyinshi kubasani industry uyibona gute mu kano kanya iri hot cyangwa irakanye kuko ntuze niwe yavuze Mokenzi ngo weregani sama ngabo sama iraheze bisigura ko nimba sama ivuye kuko ugiye kuraba umuziki iyo sama iheze ucumenga ucumenga habaye agacerere sasa uno musi rero kuri Keri then industry ndashaka twinjira indani muri industry ivyo uzi muri industry ivyo uzi kubaririmbyi b'abarundi tubivugire hano ya ico no banza kuvuga cyo nuko duhereye ku ba promoters tukaca dusubira ku baririmbyi rero iyo mvuze aba promoters mbagiwe ko mvuga n'aba journaliste b'umuziki ku maradiyo aho bari hose barashobora kwikomera amashi kubera ko baragwanye urugamba rukomeye cyane kurabona yuko twari twinjiriwe ibi bihugu duturanye byari bisa nkaho byamaze kwaka indaro ngaha mu Burundi ariko kugera kuri uyu mwanya tuvugana navuga yuko imipaka irugaye ku kijanye n'umuziki no kuvuga industry y'umuziki w'u Burundi muri aka kanya tuvugana iratekanye ariko kandi si ukuvuga yuko yisama yuko iri ku musozo ngo nuko ngo haca hasa nkahakanye oya dufise amahiti menshi ari kuri plateau dufise aba artiste bariko bavyigenzamo neza kabisa no kuvuga yuko bariko bavyitwaramwo neza cyane ubu muziki mwiza ushobora no kujya kwisoko mpuzamakungu turi nawo yego cyane hari imwe mu foto nabonye upostinga ya We Love Music by the way sinje kuvuga aho nabibonye ariko jo sisi iriko iyo post nayibonye ariwe wayipostinze aho wakora hashtag kuri We Love Music ugaragaza ko hari byinshi uzi kuri We Love Music navuga abantu batigeze bamenya ku ruhande rwanje naciye numva no kubaza kino kibazo mbega nibihe bintu uzi kuri We Love Music hagati ya Melanin Boy na Fernando abantu batigeze bamenya nko wabivuze hari akantu DJ Fernando yaririmbye yavuga ngo hari byinshi tubazi ko tunabavuga ko ariko nta mwanya rero sasa ababonye zijya posti zanje ntaginga We Love Music DJ Fernando Melanin n'abandi muri industry bijya nandise nibike kuvyo sanzwe nzi uretse yuko abafana canka abakurikiranira hafi umuziki w'u Burundi hari ibintu bimwe batagenda bamenya ariko bajya basore babiri no wabwiye ati kuhaje sana ariko ugwanko ntibaruha ikibanza hagati yabo kwera ko ivyo bafa birutwa n'ivyo bamariraniye uravye igihe bagendanye igihe bakoranye hari utuntu duto tudashobora kuza ngo tubaciremwo hari akarongo nashize ko yuko ico bafa nta na 10,000 cyogugwa ico bafa nta na 10,000 cyogugwa ico Melanin Boy afana Fernando nta na 10,000 cyogugwa ni ibintu bito sana ushatse kuvuga bo reka subire inyuma mere muri 2023 kuko ubu amazi ni 2000 Keri nini umva nta n'ibyeri bibiri bapfuye nta na primus zibiri ziri mu vyo ni ibintu nyene byo gusa nyene usanga bariko bitesha agaciro mu gihe bari bahagaze mu kibuga neza rero utubwire by the way ni kiye kintu uvuga ko bapfuye kitavara na 10,000 abeshi bibaza yuko gusambuka kwabo vyavuye kuri Risharon wa muririmvyikazi ku beshi barabonye bitrendinga cyane abandi baribaza ati none We Love Music byagenze gute byavuye kukungene Fernando yagiye iburaya undi arasigara bimeze gute ntago byavuye kuri visa ntago byavuye ku mafaranga basangiye y'umugwi ntago byavuye kuri Risharon oya ahubwo gusa hari ukungene DJ Fernando afise ukwikunda muri we urumva harabavuga ngo hitirongoza abavuga ngo hitirongoza ari ukungene usanga ushatse kuvuga ko gutandukana kwabo byavuye kuri Fernando
usambura umugwi We Love Music byavuye kuri Fernando. Uruhande runini byavuye kuri Fernando kubera ko abeshi barashingira intahe yuko Melanin Boy ari umwana atekereje canka akora ikintu mu bushishoze. Ico ntibakwiye kugiha umwanya ahubwo nibamanze barabe ubucuti bari bafitaniye n'ibikorwa bari bafitaniye kwanza. Bace baraba rero n'ikintu cagiye kirongerezamwo intuzeya imbaraga kugira ngo batandukane. Akenshi uza gusanga Fernando hari ibintu aza gufata decision wenyene mu gihe azi yuko intuze ya Melanine bari kumwe nk'umugwi wa We Love Music. Rero izo decision aza gufata nijo usanga menga ariko aramukumira mugenzi wiwe mu gihe nawe afise ico yobivugako kubera ko ibintu bisangiwe na babiri decision ifatwa na babiri nyene. 2020 basohora ijya EP Broke But Famous. Yari EP indirimbo zine. Barose deal yo kuri Afrochat. Ijya EP ishaka kudandarizwa kuri Afrochat ku mafaranga kandi atari makeya. Nibaze yuko bamaze kuzishira kuri YouTube ayo mafaranga bo kora nk'imyaka atari banga yo mahera yarangaye. Bo ayo mafaranga ko atari make atari banga ayo mafaranga yarangaye. Bono vuga yuko muri Afrochat yo baguhaye ntuze ya iyo baguhaye kontra yo kudandarizaho EP yawe canke album iba ari kontra y'indwi zibiri. Ucisha ko kuri Afrochat Desomene iziheze ucuja kudandariza ku zindi platform. Bo nibaza yuko 12 million ntabwo yari amafaranga make ya muri Desomene. Yego ni kuvuga 12 million niyo yatanzwe n'urubuga Afrochat kugira ngo badandaze indirimbo za y'indirimbo zine. Yego bahabwa 12 million. Hanyuma biza kugenda bo nyuma je narahabaye ayo masezerano ari karabera. Barasezerana avuga ati amafaranga rero tuza gusinyiranira saa 10 muze kuza muzanye kontra hama dusinyiranire tubahe EP namwe muduha amafaranga hama Desomene tuvaneko. Isaha 10 barondegwa nari impari kuri telefone. Fernando ati turi mu kiganiro kwa Landry niyo twavayo turacha duhurira hajya twavuganiye hari aha kuri Paulina kugira tusinyiranire. Izo saha 10 zigeze z'umugoroba indirimbo ya mbere yarigeze kuri YouTube shasha itagira n'umusubscriber numwe. YouTube ya Fernando ya YouTube ya We Love Music. Ubwa mbere kwa tubazi kuri We Love Music account zawo zari ziri mu minwe ya DB Music ya Dobright. Ico gihe rero kubera bari mu bintu vy'imburano bace batanguza urubuga rushasha We Love Music abariho EP kijya urumvugo ruhombo. Ariko mu nyuma twaje kumenya yuko decision yo kugira ngo ntibatange izo ndirimbo muri Afrochat yagiye kuva kwa DJ Fernando. Ego hanyuma imaze kuja kuri YouTube urumva ntabwo bikunda yuko Afrochat iza kugura ikintu kiri ku zindi platform. That's why itanga iyo avance kugira ngo zitangurire kuri Afrochat hama indwi zibiri ziheze ujane ku zindi platform. Yego zamaze kugera ku ndi rubuga Afrochat ntabwo igura. Yego wavuze yuko ngo warose amakuru ngo yuko wari Fernando yaba yaratumye iyo EP ija kuri YouTube shasha We Love Music. Nikiye temeza yuko decision nkuko wabivuze yaba yavuye kuri Fernando mu gihe yagiye kuri YouTube shasha y'izina ryanditse ko We Love Music ariyo team yaba ari babiri. Decision uko byamenyekanye nuko mu nyuma uwo bariko bakomenikana na DJ Fernando bo baravugana cyane amubwira bro twavyumviriye ko yavuga mu mazina yuko ari babiri twavyumviriye ko dusanga nyene ntabwo bikunda rindira turindire turabe yuko ibi vyimburano vyova mu nyuma. Ariko ntuze Melanine we yavuga yuko nta vyazi ntaca biziko nta nakimwaza ntaca biziko. Urumva Melanine yategereje yuko saa 10 zigera ze gusinyira umufungo arabura ahubwo nawe ukuvuga yatangaye mu bandi nawe yatangaye mu bandi. Sasa wowe ushatse kuvuga yuko ikintu cyasambuye We Love Music ari bo ikintu nyamukuru navuze icyambere ama decision DJ Fernando aza Fernando ari bafata ama decision nuvuga aritanganiza yishira imbere muri vyose nikabizi.
ashaka kuza arafata decision mu gihe mugenzi we atabizi urumva ikintu cyose aba ari we aseruka urumva bo ikindi kintu cyabaye ku modoka uribuka imodoka barose ya uribuka kijya gihe baronka ijya modoka bahawe n'ijya company kugira ngo bayamamarize ariko ijya modoka twaherutse ku ifoto gusa tugeze tubona imodoka bayigenderamo ari babiri imodoka cyukuri barayirose ariko kwera ko ari babiri na kwa kwishira imbere kwa Fernando imodoka yashize ku isoko yashizwe ku isoko ni kuvuga imodoka barayirose hama mu nyuma imodoka iza kugaruka barayirega rega nta kuntu byari gukunda ko bayigenderamwe ari babiri rega mwe murabona abantu bakorana ukabona yuko ibintu byose ni amahoro ariko indani hari ukungena umuntu muba mukorana ibintu ariko muri mind hadashobora gusona kumwe umva imodoka ishigwa ku isoko baragura amafaranga uza akamoto ntuze yaguze melanine akamoto twatumoto nyene tusanganye tugenda tuvuga nk'igihori mwibarabara niko yace yigurira bamubona nyene yidugira nyene nkuku kumutanga yigarukira umujama nawe hariya kwa Berisima ababizi barabizi mu bwiza ababizi abatabizi nabo dena batabizi bamenye abatabizi reka nta kundi urusaku baze bararukurikirana kwa Nerina burya Nerina hari utuntu twishi nibwo wa mugaya hari utuntu twishazi yipowe uretse yuko nyene hariho rangaje imwe akoresha itariyo yego ariko hari ibintu uvuze ngo vyo mu bwiza ne mu bwiza ntaharereye n'idatabizi Berisima wiwe arerewe mu bwiza Berisima arerewe mu bwiza ushatse kuvuga no kuvuga ujya musheri wa Fernando ari mu bwiza rero akanoti k'imodoka niyo karangiriye wabuze koko ko tatahura melanine ngo yaguze akamoto kweri ashigihori kiraho ngo amahera ya Fernando amafaranga ya Fernando no kutovuga ngo yari yikwereye ntabwo yikwereye none wamukwereye arikwereye kuko twe tuzi ko ari mu mwanya twe tuzi ko niwe wamukwereye none nta mujyanga afise mama afise abavyeyi afise intuze siwe yikwereye oya sasa ndashaka re utubwire wavuze yuko we love music then cyatumye basambuka ngo ari kwishira imbere kwa Fernando ngo like ngo ari gushaka gutanga decision gutanga ijyanyuma muri team atabajije mugenzi we mu gihe beshi bari bazi ko nkuko vyavuzwe mu misi heze yuko we love music yasambuwe n'ujya mwigeme bavuga ko bapfuye ujya mwigeme bisigura ko we rero uje ubihakana ari abantu batibuka uko ngene vyagenze neza ubwo bakora indirimbo Morogo kuko we yaravuga ko bakundanye na Melanine mbega kurande bwa uremera ko iyo relationship yigeze kuba iyo relationship novuga yuko bace bashaka kubifatirana kugira ngo ibe base kubera ko habaye break up yemejwe nyene bigaragara yuko bavanye baca bashaka kubifatira ko kugira ngo ibe base umva Sharon nawe kindi yari kucakora nawe yategezwa gufatirana amahirwe kubera ko mu Burundi nta bari bamuzi nabeshi bamumenye kubera ijya base bafatiranya amahirwe gusa mbega mu kuronde gwiwawe mu vyatumye basambuka mbega ujya mwigeme ntiyoba arimo mu ntambamye zatumye ujya sindamushira ko mu vyatumye basambuka nk'umugwi oya none iyi ndirimbo igira isohoke bari kumwe na Alvin Smith wibaza ngo ni indirimbo yakozwe ubu nyene tuvyumvise ubu ni indirimbo imaze igihe amajwi kandi ntagiye kumenyekana yuko yafuswe ubu oya amajwi yafuswe kera naya Dramati afuta ya Bface amajwi ya Melanine Boy yagiye gufutwa niriya kaya Bface na Dramati taraba ushatse kuvuga ikire nshatse kuvuga yuko bafusa amajwi ya Melanine Boy then twaza kubigaruka ko ni nimwe mu nkuru iri kiravugisha abana amajambo menshi by the way indirimbo ya Alvin Smith na Fernando erega n'ubundi bakaza gufuta amajwi yande ibyahatswe amajwi yari gufutwa yarayo muri Morogo amajwi ya Melanine Boy
yo muri Mologo niyo yari gufuta ariko kubera ko ijya ndirimbo asampusa ntabwo yari iwabo yari yakadi bacavuga ati nta kundi reka naciye project y'abandi ve mu nzira amajwi rero yagiye gufutwa na yijya. Hari abantu bagumye baza kubera ko Fernando atigeze agaragara muri iyo video yo bari kubera nyene base gufuta amajwi ya Melanini cyane ariyo mpamvu nayo yasoza muri video. Intandaro ya byose irafatiye no kuri ivyo kubera abona yuko nta kuntu yari kuca yemera ijya diri yo kuja muri Kongo guteramisha kandi azi yuko bafise tournage y'igikorwa bari kuraporta ariko kubera ko ico cyuka cyari gisanzwe kiri indani yategereza kugenda hakiri kare n'umunsi wa shooting utaragera. Amajwi rero yafuse mu ndirimbo gute ya Melanini Boy amajwi twa imbere yuko batandukana. Erega hari abantu bibaza ati none ubufuta amajwi ninde, ni Alvin Smith canke ni Joel? Kaya Dramati yarabaye amajwi ya Bifesi barayafuta. Ubu birabaye bafusa ya Melanini Boy mujya ndirimbo ariko na Alvin. Joel ni wayafuta canke hariho umuntu atuma ivyo byose bibati kuramwo futa. Ego Dramati yarasiguye impamvu yiwe irumvikana. Aravuga ati jewe numvise umenga ntibimacingana ibiki nibiki mbona umenga amajwi yovamo. Ivyo twaravyumvise twaravyemeye. None ubu naho wavuga ngo Alvin Smith ni waje kubwira DJ Fernando ngo wewe ngo ko mudahuza ngo navemwo canke bivuga ati Melanine tije kwera bimeze ukusinza. Oya. Ariko ni na bimwe mu bintu byababaje Melanini Boy hari amwe mu majambo yanditse aho yagarukanye ikugwa ry'amajwi ya Bifesi on the floor mu ndirimbo ya Dramati aho yagaragaje neza yuko yababajwe nuko nawe yakuye mu ndirimbo erega atazwi na kimwe impamvu byategerezwa ku ruhande rwawe ndashaka ni kihe kintu coba catumye amajwi akugwamo kandi umva ntibari bwagere gutandukana. Erega urabona ahantu byagiye gufira Melanine baramutelefone ntabwo yigeze yitaba kandi impamvu atabitavye yari ya telefone kugira bamumenyeshe ibijanye n'iyo ndirimbo ko bamukuramwo canke ko aza gusubira hategezwa kuba amasezerano ko urumva ntibakiri kumwe nka Love Music kugira isohoke kugira isohoke hategezwa kuba ibyo bumvikana ko babihurije ko indirimbo igasohoka nkuko rero umuntu yaje gutelefona Melanine ntabwo yari gutelefonwa n'uriye swati yari gutelefonwa na Alvin cyangwa gatelefonwa na DJ Fernando akamubwira ati bro bimeze uku kwijya project tubikore gute bive mu nzira ariko yagiye gutelefonwa n'umuntu ivyo project atanica bifise ko ataruhara bifise ko hama yaje kumutelefona gute uvuga ko ataruhara yase muri iyo project bagiye basohora gute ko mutelefona nyene ni kwa kuntu usanga bavuga ati none twe turabicishaye kugira ngo tubimumenyeshe ibintu nk'ibi by'ingingo ziriko zirafatwa kwa kuntu nyene ntuze Fernando agenda afata ama decision mugenzi watabizi urumva ntaravuga ati jewe ntacyo noshima kubivugako ariko hari n'abantu bashize amakosa menshi kuri Alvin Smith bavuga ati Alvin Smith niwe yoba yaratumye amajwi ya Melanini akugwa mu ndirimbo bo Alvin Smith novuga yuko nawe nyene urumva arashobora ku majambo yagiye gupostinga novuga yuko ari karongereza intuze ariko arasa nk'uhonyora mu gisebe ca Melanine kwera ntashobora kucyasimbira ku rubuga ngo posting ibintu nkabijya ngo amajwi nyene ngo twayafuse ngo kandi ngo indirimbo ngo yagumanye ngo buryohe aho buriko urasa nk'uturira wongezamwe umuriro ahubwo yari gutuma amuronda akamubwira ati bro byagenze uku je ntacyo ndabizi ko canke nta decision ndabifise ko uku nubwo byafuswe byaciye muri inzira muga kuca avyigamba bica bigaragara yuko umenga niwe abifisemo uruhara kandi atariwe mu gihe biba bisa nkaho ari karakingira Fernando ntibiboneke guko Fernando ari wabifisemo uruhara kuko Joel ntumubwira ngo futi ibi bintu we mumuzanira amafaranga ni muri studio wiwe mumuzanira amafaranga mugira ati kuramwe ibi bintu kunuko ategeza kubikuramo Joel ugiye kuraba kurundi ruhande Joel nta kosa afise kuko muri babiri kuri batatu Joel n'umukozi yahawe akazi yahawe umukozi wo muhaye akazi amubwira ati
futa ibi bintu ikintu Ategerezwa gihindukizo kigiruka arategezwa kukigira uko wakimubwiye ariko novuga neze ko ifutwa ry'amajwi ya Melanin Boy mu ndirimbo ya Ave Smith na Fernando riri hagati y'abantu babiri ya Alven na Fernando Yeah. Bega muri abo babiri ninde yatumye amajwi avamo rega hariho n'ubucuti buri negative baba basanzwe bafitaniye wowe ushatse kuvuga ko hari aho bifitanye isano no kuba baratandukanye indirimbo ntabwo ikozwe ubu bro nikozwe muri iyi minsi indirimbo yakozwe bakiri kumwe ivyabo bitaragira bitaravuga ngo turacishijemo akarongo bavane rero mu gihe iyo project igarutse ubu kugira ngo ije gusohoka baramaze kuvana umwe ashobora kuvuga ati je twaravanye bimeze ukuntu kugira regi kuko gisohoke namanza ntunganiriza ibi canke angirira ibi nibi ahamundi akavuga ati atangwe kungara kufuta hari abantu benshi batanguye kwibaza batanguye kuvyita nka surprise yuko umwigeme Tasha Oda azoshobora kugaragara mu iyo ndirimbo ntabwo ari surprise kubera ko vya Tasha Oda tumaze kubibona nimba utarabibona yuko Alvin Smith na Tasha Oda sinobifata nko ari management oya si management ni relationship ni relationship Tasha Oda na Alvin Smith ntabwo ari management ni relationship bafitaniye ko management iyo uri manager w'umuntu haba hariho amategeko y'umukozi n'umukoreshwa mugabo kuri Alvin Smith ntabwo tubibona yuko ari abantu babiri bafitaniye ayo masezerano oya ahubwo gusa nyene barakundana niba bicishe muri management ngo ni Ravash Entertainment managing Tasha Oda oya ni relationship basanzwe bafitaniye ushaza kuvuga ko Alvin Smith na Tasha Oda babirimwo ibiki iby'urukundo nyene none ntubibona nyone ne kutabivuga urumva reka nkwereke iyo tuvuze relationship ni si bwa bucuti tuzoza tuvuga ngo nabami oya relationship iri hagati y'umuhungu n'umukobwa nka Tasha Oda na Alvin Smith barabakundanye nyene javuga ariko bakundana none break up none gutandukana kwiwe na Nirina wibaza ngo vyarizanye uko nyene none bapfuye bapfuye erega Tasha Oda nawe nyene abifisemwe ukungene yaje amwisanzurako kandi azi yuko bari kumwe n'umugore wiwe kujya kumwisanzurako kwa cyane kurenze kujya nako twari kubifata ngo n'umuntu ngo muri rya management oya hari ahantu utegerezwa kugera yarenze imipaka ni kuvuga ushatse uvuga ko itandukana rya Alvin Smith na Nirina doba ryavuye kuri Tasha Oda Tasha nyene ategerezwa guprofita kubera ko Alvin Smith umubona muri industry nyene yategerezwa guprofita ni umwana aciye ubwenge yategerezwa guprofita hariho chance zimwe abantu badategerezwa gutakaza kabisa wagwan yes bakuzi ba TV nk'ukuri kuravyumva nk'uko natonge ndabikubwira ni industry ya 257 ni Buja Flavor mbega ko sama iheze umuziki w'u Burundi ugiye kugenda gute turabizi neza yuko umuziki iyo hageze sama abaririmbyi bose bakorana ingufu kugira ngo umuziki ugere kure ariko sama irarangiye abana bagiye ku mashuri mbega umuziki tugire twongere twinjirigwe ya muziki twari twirukanye iyo mu Rwanda Tanzania icyongera igaruke muri industry nicyo kunda so kuvuga ngo nuko ugiye kuraba igihe tugiyemo ni cyagi usanga umuririmbyi waja kuri YouTube ugasanga haiza amezi 6 amezi 7 ata kintu na kimwe ari mu gacerere bro impamvu kitokunda abaririmbyi bariko barakora ni beshi uretse abanyene dusanze tuzi tumenyereye hari abaririmbyi bato bariko barakora kandi baje neza generation nshasha ugiye kuraba ba Flow ba Keido n'abandi benshi bariko baza neza kandi nibaza yuko ibikorwa bihari bizotwinjiza mu wundi mwaka bikihagaze neza kabisa mbere ko turangiza harakantu wavuze ngo nari natashaka kubona bisobanuye bo neri nate uretse yuko bona umuntu nemera abikora neza bezi ziwe zirafasha ashaka kumbwira impamvu ashaka kubona by the way kumbona none undavye ukarabana Nerina ukaca wumviriza n'ama content
hari isano. Ndashaka kusigura impamvu ashaka kubona. Nerina n'umufana wanje. Nerina ati n'umufana wanje. Nerina ati n'umufana wanje. Ko bivuga buke none. Si ndabivuge gute? Ndabivuge Nerina ati mu cyongereza. Nerina ati she's my fan. Kuva ryari? Kubatabizi. Bona umu content creator. Nanje numu content creator. N'umufana we kuva ryari? N'umufana wanje kuva acinjira muri game. Ni kuvuga wewe ni bo. Ni wamuha inspiration. Je inspire abantu benshi ugiye kubireba. Mu inspire na Nerina atari. Ego. Tumupigie simu. Tumupigie simu sasa. Mupigie simu Nerina ati. Ariko bro ushaka kubizana mwinuze? Mupigie simu basi. Tumupigie? Mupigie simu. Acha tuachane na hii. Sasa umufana mupigie simu. N'umufana naje na telefone umufana cyangwa umufana ni wa telefone akavuga ati bro urikura twika neza. Cyangwa uri umufana wa Nerina? Oya. Nerina ati gusa ndamwemera ibyo akora abikora neza. Ariko Nerina ati n'umufana wanje. Wagwan my people, ariko ndagushimire sana brother. Thank you so much kwa. Yes sir. Thank you. Wakoze kuduha time. Wakoze kuvuga byinshi. Wavuze byinshi. Ya merci beaucoup. Oya dufise byinshi byo muri industry byo kuvuga. Ariko nta mwanya. Ariko nyene umwanya utubana muto. Tuba turi busy. Thank you so much kwanza my brother. Wakoze kuduha time. Wakoze kuvuga byinshi. Ntiwavuze byinshi none. Ya merci. Dufise byinshi nyene byo kuvuga uretse ko umwanya utubana muto. Ariko nibaza yuko next time tuzobandanya tugerageza kugorora kubera ko artiste banga mu Burundi ego nivyo bakora vyiza ariko hariho experience zimwe bakeneye kugira ngo bashobore kumetriza tereyo ngaha mu karere kabisa. Yes my people, reka ndagushimire sana. Remember subscribe kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update kuri kamera. Wari kumwe na Zombie, niwe yatumye image ibona imeze fresh sana, niwe yatumye sound uyumva imeze neza cyane. Je wari kumva kuri micro Ishabo Radio, so promoter wose mu gihugu atapapa na mwana wagwana. Yes, atapapa na mwana. Yes, we love you so much. Suye utaha wagwana. Where's home?